iyo munsi rero umunsi mukuru w'abakozi abana yuko itariki 1 uko umwaka utashe twamaduhimbaza uko hari itariki 1 y'ukwa gatanu uko umwaka utashe twamaduhimbaza umunsi mukuru w'abakozi premier mai ariko sha ibintu byarahindutse kera waririmbye shari baririmba indirimbo ubu byagenze he hari ikintu kera umunsi le premier mai watangwa kubibona le 30 le 30 igeze cyangwa le 31 ça dépend urabona neza ko abantu neza bashuhiye le premier mai kuburyo ubona neza abantu cyane cyane abatayeri ku buryo bahunga kubera ibitege bya le premier mai kubera ko impuzu ama uniforme amwe bariko barayakora ariko uyu munsi urumva hari itandukaniro cyane kera abantu bari babishuhiye kera abantu barabona ati vraiment novuga ni abantu warabona nyene ko bari muri mood bari babona nyene uguro premier ko ari umunsi udasanzwe kuri bo ariko uyu munsi nibazi twarazinduye ubu wapi guys ubu wapi sinzi kari ubukene sinzi byabaye ntavyo nzi ara kera ari indirimbo y'abarinzi batandukanye benshi cyane bise ngo bakoze ndirimbo zagize izoka ziswe duhimbaza umunsi mukuru wa gukora imwe ari baroriro ba Hafizo ba Black G ba Melissa dikera gose ku mwaka hamasoka indirimbo mugubu unye nta bisoho none twovugane bogani wawe twovuga ko bitegwa niki vuge ko ari ubukene agese ngana ubukene canke naho ni kwa kudashaka gushigikirana kuko ubu unye yazimukoze collab no muri rimvyi wa gucharginga ama gusama ngo amahera muga kera kiyagihe mwari ca mukavuga muti kadukore collab nimba ari umuntu agitangura n'uwamaze n'ufise hit nka 10 na zingahe barakorana mugo ubunyura ko ari kibazo usanga nyine guhurira hamwe bigoye jeno nibaze yuko ico kintu hariho novuga ni no kwikunda harimo no kwikunda kandi ikindi naco novuga nti burya na management zikigiye buryo umengo sinzi bishamwe n'inziko bashamwe umuvume umengo harimo n'amabifu yes byo sinzi ibintu by'imiziki cyane ariko kera warabona basi abantu barasabana mu domaine zose hahoro hageze mu muziki barashigikirana warabona ko ngo ubumwengo bw'aba musiciens ngo ubumwengo bw'abarumva bw'aba nyene bw'abantu baririmba aba pianiste biko basanga baje hamwe ariko no munsi mbega kubera iki management zabaye nyinshi kera wo nashimwe ngo ibintu vya management n'ivyari boko nyene wamengo ni bisanzwe nani byari binahari bashaka gufashanya ati we gufasha muri rimvyi mwere management ngango yabizanyemo n'inzigo ibizamwe nyene bya bindi nyene ni business man tini mumamagaye ti uyu muntu urantamwe imifungo ariko je ngibaza rero kajya kantu ka management uyu munsi ko kabije ibintu bega kuri ibi bintu aya ma evenement mwamwe y'igihugu nta kintu kiko kirapfa bitegerezwa nyene bitegerezwa kuko ugereje kuraba nyene urazi yuko iyo abaririmbyi bagiye hamwe akaririmba ku vyekana ama evenement y'igihugu cyangwa ama evenement international wanashaka birafasha yuko n'igihugu ndakimenyekana abagati abaririmbyi bavuye he mu gihugu kiniki abari hanze b'abarundi baba diaspora baravuga ati abaririmbyi bacu bagize ibintu ugumusanga nyene twiyagura mugapuro muge baririmba ikintu makubahamaye example indirimbo dizono yateguwe na Masterland irimo Mukenzi irimo Estanish irimo Dramati irimo Fernando irimo na Linoji iyo ndirimbo ndi bagiye mitahe myinshi gusa nuko nyene inyope yashaze gusponsoriza kandi imbereza plus de 50 millions yagiye mu gihe ndirimbo goya kuri audio video no kureba baririnze mugabo nta wari kwiyumvira cyangwa nta wiyumvira avuga ati nuko tubuza amahya kubikora reka dukora sindirimbo bakoze indirimbo y'umukenyezi ya Louis Mars le 1er mai nta wigeze bivatire kasi dushire hamwe tugire n'uwo vyimvo cyavuga ati wari amahera ndiba kugiye cha covid wari amahera ko atubasha ngo dukore indirimbo yaguze igihe cha covid ivyo vyataye ikibazo ugira impamvu barimvye bashitasohoye indirimbo za covid nico nyene bamwe ngo barose amahera yo gukora indirimbo za covid abandi ntibarose amahera abandi byageze ngo ariko mu bisa tugeje kuraba iyo ukoze indirimbo yo kuvuga ati karaba neza uciye ugira isuku ugira ukuntu ni indirimbo nziza iza gufasha kwigisha abanyagihugu kandi ni indirimbo izoza kugira icuma ari igihugu so rero ni uwo ndavuga mu maka ngo batanze amace ntibatanze amahera of course amahera atangwa hari igihe udashikirwa
bivanye maybe n'uwakoze iyo projet cyangwa uwakoze iyo deal bivaye nuko nawe aho ugeza kuko burya hari ikintu kimwe ntituronka twese kandi ntituronka kumwe nimba koko bahereye hejuru kugira mbega wewe umaze kugira kuki hari ikintu kimwe abantu benshi bahora bavuga cyane kuri bino bintu vy'ama evenement n'iki ugasanga umuntu avuze ati narindi ahantu bararirimba muri evenement runaka je sinatumiwe bien sûr sinahamagawe peut-être n'abaorganize iki kintu ariko ukaca usanga wa muntu bambwira ati basi ko wewe wari ufite indirimbo ishaka kujana n'ino evenement nta kuntu wo kwiyaranja ukayiririmba ariko ngo wapigo nta mahera bamaye ni kwa kwibranding ni kwa kudandaza izina ariko bashaka ati wa muntu shaye wana afite umutima mwiza cyangwa yagize icamara n'imiburi ubundi munsi tuzoswa kumuhamagara rero navuga ni ibintu vraiment ashabe kubitagashi wewe wavugana nawe ifo kwaga kubitagashi ibazi ko turaserebura indirimbo shaje nk'unya muri studio indirimbo ya nyuma yasohotse ko kunse gusika twankira imaze imyaka 10 isose niyo ndirimbo ya nyuma yarimo ba Black G, irimo ba Ruriro, ba Afro, Shani Queen, irimo Misa Champagne, irimo Bidondo, irimo Mukombozi, irimo Yoya Jamala Guess mba ntihenze, irimo rizashika 11 bari barimo. Niyo ndimbo ya nyuma yasohotse ivuga ivyerekeye umunsi mukuru wa 1er Mai. Indi hatindi zaso gusohoka, which means hakwe kuba ikintu ca 1er Mai ndimi gasohoka, le 8 Mars ndimi gasohoka, le 1er Juillet. Umunsi ntuzenye wa umunsi mukuru wa independent ndimbi gasohoka ahandi hano imisi mikuru komeni ya hari imisi mikuru y'abakenyezi na Wimax yo irasohoka le 14 février y'abakundanye so wese mukuru navyo ne n'umunsi mukuru n'umunsi mukuru d'Imana izi zose z'imisi mikuru y'amagara y'abantu byose bya sante umwana w'umunyafrika barakwiye kwiyaranja tukaguma muri vibe Nitume muri vibe gusa y'inkundo tugume no muri vibe y'igihugu twumve yuko byukuri babaririmbyi baserukiye igihugu ko buryo umuririmbyi burya wanashimye igiwe rishika kuri rishikana kuri igihugu. Alright, kimbere ko ndaza kubasigurira impamvu le 1er Mai yabayeho canke n'ingene yajizana niyo yazananye n'ivyatumye ibaho kuko nababwira umunsi mukuru w'abakozi twazi kwakiye kwanza Trésor abona yuko nawe nyine avuga ati jewe nubwo biruko naciye kurima burya birabikuye kaca kurima yaciye kurima yaciye kurima avuga ati jewe rero sinogenda uko nyine ntarimye gatoyi ngo nanje nerekane ikivyo caje cyo vyumva nawe meze neza musaza meze neza cyane ndashimira Imana meze komeze bon je ndashima nanje ndaho fe uravye yuko iyo warimye byagenze neza naciye guputsa ikivyo fete none umunsi mukuru w'abakozi kandi nanje ndi umwe mu bakozi kandi biyemera mbwiza kunezererwa kandi nkabwiza kuja gushira ku ikivi kugira ngo maybe nerekane ko nanje ndi umukozi ariko by the way ndumva komeze neza ari no mpamvu ndika kugira ngo rishobore kugenda twenjoyenga no munsi mukuru awacu no munsi no wacu nubwo bitaba vyoroshe mugabo twe tuguma ku kazi ni kukivuga twerekane ko turabakozi mu byukuri ariko tunashoboye no kufasha kunezerwa abandi bantu bose nyine bariko bahimbaza no munsi nabo nyuma barabagenda abajije umutekano bamara bipanga kugira ngo ntagire ingorane nimwe za kuhaba mu gufasha abakozi baze guhava banezerwa ni vyiza leta bona yuko yarabiteguye canke se nayo irashigikiye abakozi uko na leta n'umukozi kandi mwiza dukorera neza kandi rero natwe turi n'abakozi bezo fete turafashanya twese turabakozi kandi ukaba ari navyo vyiza yuko tubananya dufasha ngo namwe nizere yuko kwadukwira namwe meze neza cyane ni Trésor mingo nkibisanzwe asante sana uko mvyo vise Trésor avuye kurima yakuje ikivi yakukije ikivi ikirundi yatari ndiko ya ikirundi terume zo izindundi ziragoye muta ziragoye pe yes nuko rero umwe ko tujana tubandanye tugenda abona yuko Trésor turavuga kuvyerekeye anamusi ku bakinyi w'abakozi nyine tusigaye gufatwa mu Burundi surtout pour les artistes usanga batakijitaho cyane nka kera ariko kandi abantu bifuza kumenya ati mbega byagenze wazanye gute umunsi mukuru w'abakozi 1er Mai no munsi wabaye byatangwa mu gihugu cy'Ubufaransa by the way mu gihugu cy'Ubufaransa byatanguriye no mu gihugu cya Etats-Unis ariko Ubufaransa byatanguriye no bata gufata iya mbere kubisaba abone ko mu myaka ndavuga y'igihumbi kimwe n'amajana 1946 na 70 by the way
kibanje n'amajana 870 kijana ca 17 kijana ca 17 ca 17 niho habaye ibibazo bidasanzwe mu bakozi bo mu gihugu cy'u Bufaransa abona yuko bavuga yuko bakora cyane akagashaka ntikaboneke buge niho hatakuzira ibintu byo guhembwa ku masaha baraho muri Europe cyangwa muri Amerika abantu bahembwa ku masaha ugasanga bahembwa ku masaha bati kwisaye mpembwa tifate $20 cyangwa 15 mugahembwa ku masaha so rero ico gihe rero bacavuga ati twe turiko dukora nabi cyane dukeneye ko rero dupfungurizwa amasaha gukora hama duhembwe neza niba cyaje izo system yo kugira ikigwe mu masaha nuko abona yuko rero niho hatangura rero mu gihugu cy'u Faransa akajagari abantu batakuja mu ibarabara takuza ku barashwana bagira imyigaragambyo rero byagiye gukomera cyane urabona ko n'ibindi bihugu byaciye byifatika n'u Bufaransa hayitazi nabona ko y'igihumbi kimwe na 1946 kirundi kavuye mu Gifaransa basi 1886 1886 niho haba grève idasanzwe cyane mu gihugu cya Etats-Unis i Chicago abona yuko basaba yuko bifuza kugira amasaha 8 y'akazi ku munsi ntibarenze amasaha 8 y'akazi ku munsi mu nyuma ivyo basaba le 8 mai bacha babibemerera niho hacire haza rero nuko bacavuga ati rero reka turabe ingene twobisha mu ngiro rero icatunye no munsi mukuru unajaho onishi amategeko usha no munsi mukuru nuko muri zo greve nye muri zo yegere habaho gutana mu mitwe kwa jejwe umutekano n'abene gihugu hakafira abantu benshi bajavuga ati rero umuntu mbe kwibuka abantu bapfuye umuntu mbe kwibuka abantu bagwaniye uno munsi mukuru reka dushiye uno munsi mukuru wa premier mai azo kwamara umunsi mukuru uzokwamara umunsi mukuru ndavuga wagatangaza cyangwa umunsi mukuru bakozi ukwibuka abona yuko haba hariho bombe yaturitse mu myigaragambyo mu bakozi ahantu bitwa Haymarket Square amgica Etats-Unis Chicago ari naho haciye hatangurira ndavuga niyo propaganda cyangwa niyo nuko gushira ku mugaragaro ivyeke umunsi mukuru wa premier mai gushikino sare tucigina turacawigira kabisa umunsi mukuru wa premier mai rero ino munsi rero nawe imbuzi kuri umukozi cyangwa n'imbuzi kwari ikintu cyose ukora kwaza umuntu wese n'umukozi uko nshaka kubisaka cya Bujumbura utari umukozi hari umuntu yabivuze muri yavuze ati mu gisagara cyangwa Bujumbura ntabo ubishaka habo ubishoboye uni double J yavuze ati mu gisagara cya Bujumbura habo ubishoboye ntabo ubishaka kuko iko turi umukozi tu tara umukozi naho umukorera nuri umukozi nawe uri umukozi mu bandi nta muntu atari umukozi nta muntu atari umukozi ya muntu wese n'umukozi ukimara kuba uhema ukaba ufise umutima utera mu gatuza nk'abandi bantu bose ubuza kuba uri umukozi noko rero nashaka kubaza akazo kamwe kuri mwese rero sasa umunsi mukuru nk'uyu ubabwira iki mwebwe